sawa rero katwidunde nanjye ndiyaminiye estime nize ncunshwane n'injonogo estime reka nze nkwereke basi estime ajya mu kibuga taye nimwe na nsoro uraje ngwino nkwereke sorakurayo hano harapfa umuntu tu aha harapfa umuntu wowe fati shuti wowe wey igeri ipusi fati nkokora wowe yewe fata we mavi baratanga we uretse fata pu hasi uretse wewe tonde soro kure sitime polisi ikora amanyanga igipfuso icyo kibi cyemura igipfusi icyo kibi cyemura wowe tonde soro arabangutse kuri dabo kiki turipo kikaraguha So welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwerereye. My name is Fanny the answer. Iyi ni Magic Channel TV ndagwikaze wose uko dukurikirana uriko dukurikirana mu Burundi, muri Congo, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Europe, muri Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku indi migabane. Ndakura musa cyane gose no musi niteka dasanzwe twatewe kwakira no mu bantu bakomeye. Jenda mufata nk'umuntu akomeye bivaye n'indoto ziwe yitwa The Really Boy. Araza gutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Karibu sana. Asante sana Frank. Bashatse bakwita NSORO. Kandi izina ryaramaze kugufata. Izina ryarafashwe ryarakoze da. Baranyise NSORO. Je nta nubwo nigeze niyita NSORO burya. Akabantu benshi uzoma ngo NSORO. So barabikunda. Niteka kuronka stage name. Bivuye mu bikorwa. So ndavyubaha niyo umuntu amamagaye NSORO ndamwubaha cyane. Yes, yitwa Liberty. Umwe mu bantu bakomeye muri sinema ndundi. Afise ukuntu kwiwe akina isinema ziwe, afise ukuntu kwiwe ibintu vyiwe bijana. Tuzoganda byinshi bitandukanye, turi mu kwa gatanu, tumashu mu kwezi kwa gatandatu igice cy'umwaka. Tuma tugishikemo. Aroka tuzaguhera kwanza mu mwaka uheze 2023. Yari umwaka waheze gute kuri Liberi? Hamana umwaka umeze gute 2024 kugera hagati mu mwaka. Tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye ndetse no kuyandi ma projet rero ahari behind a smile. Ibindi byinshi bigiye bitandukanye za NSORO aho haheze amezi abiri NSORO itahari ubonye. Ego amezi abiri agira kwire. Agira kwire ariko narabahaye behind a smile ntaco barateramira. Abakunzi ba NSORO tubigende gute? Abakunzi ba NSORO nubundi ntirahererega. NSORO ni project azonahera kwa imaze imyaka myinshi kandi. Imaze imyaka myinshi ubu nta kintu nkivuga kubera ngenda mpura. Umva jewe ikosa rihari nkorera abantu. Ni cyo kutantahura. Umva je sinumukinyi wa film gusa. Ndumu coach. Ndumu director, ndumu cameraman, ndumuki, ndumu entrepreneur, ifitiye ama entreprise yiwanje niraningira. Ugasanga rero umwanya wo gukora film sindawufise ijana kwijana. Iyo nkoze rero ari gihe nkora ugasanga haje mu ibindi bintu, saba navyo ko nirukamwo so ugasanga nagiye. Ariko tu project zose burya nkora zose mba ndazizirikana na NSORO anytime azobona na dropping. Yes, tuza guhera mu mwaka uheze, umwaka 2023 wasoze waheze ari umwaka umeze gute kuri Liberty? Ivyo wari utegekanya mbega vyagenze gute? Mwaka nyene Frank imyaka nimwe. Oya si imwe burya. Uko Liberi yo mu 2015 so Liberi uno munsi. Sure. Impinduka zo zigomba kuba bari imyaka yose irangwa n'ibintu bibiri, ibyiza n'ibibi byose byabayemo. Ako ikintu shimira Imana 2023 yaje kurangira nishimye. Meze neza hari ibintu byinshi ngira ngo byo byari byatoye umurongo. Novuga ngo nawusozere neza kabisa, nawusozere neza cyane. Na cyane kare nawo mwaka nasozere nakiraga kiza. Ya 2023 no wakiraga kiza. Je narabatijwe 2023 muri December. Na mvuga ngo usanga ibatisimu
sange batisimo murakoze cyane yego abandi bakristo tumwakirane ikaze mu muryango wacu waguze wewe urimwo yego usengera he je nabatije kuva kera ahubwo 2016 muri Bomberge ucurabanzura gwa gatonya waciye ubanzura gwa gatonya oya sinigeze ngo vraiment oya kabisa nta na rimwe nta n'umunsi wari mwe nashyikamwe mu ijambo ry'Imana wabatije ingozi nawe muri Bomberge niho warabaye ingozi muhira n'ingozi burya niho nakuriye kuva ku myaka 10 gushika vya kweli katavyo narinzi muhira n'ingozi ku gisagara aconyera ngaha navyo narinzi yes modiri akamwana wa mama ngiye kukaprika rero ubu akabe mu vraiment gategereze kubamo kweli gategereze kubamo yes ni liberi kandi rero 2023 wabaye umwaka wakuze cyane aho ubona ko habayemwo nagomba amapicha menshi habayemwo ibintu byinshi bitandukanye ma challenge menshi kuri Liberty challenge wahuye nazo kugeza uno munsi zakwigishije iki uno munsi Liberty ahagaze uno munsi kwa kuri ya mwaka ni Liberty ameze gute umuririmbyi yitwa TI wo muri Amerika niyo yaririmbye indirimbo yitwa Live Your Life muri iyo ndirimbo aravugamwo ngo whatever long kill you make stronger whatever long kill you make you stronger uriya hari ikintu kitakwishe gitumukomera cyane kuruta uko waruri rero ibintu byose byambaye ko 2023 challenge zose zatumye nkomera cyane kuruta uko narindi so I'm stronger than before now bitewe n'ivyo bintu biba byagiye bihaba kubera ko ikintu nigira muri challenge niga fighting kugwana no guhangana kugira ngo wewe uruti ibibazo vyawe ibibazo vyanje mbe ndabiruta mbe ndabirehenze rero ivyo bintu ntushobora kurengera ibibazo vyawe ngo ube umunini kuruta ibibazo vyawe iyo utahuye n'ibibazo biri seriye rero ivyo rero vyatumye uno munsi umuntu nizera neza ko nkomeye kuruta uko nari nkomeye muri 2023 really sure yes bon 2023 ma challenge yose yagiye kubako hari abantu benshi bagufasha gutandukanya no gufata uko biyumviriye ivyumviro vyabo Liberty n'umuntu mubi kuberya yamukenaga kuberya hari challenge umuntu abamwo zigatuma muri we nawe nyene ari umengo hari umuntu yoba yagiriye nabi challenge zabaye kiriya gihe nuko abantu bagufasha no munsi message ni igihe okay so ubwo rero abantu ntibahinduka buri abantu n'abantu je nabwo nkora ibintu nitaye ku bantu sinita ku mungu abantu baramfata bati no je ndi real you know the real boy to be real nkuburi vrai niba nshatse kunywa kano kantu ndakanywa sinita ngo baraza kumbona bati I drink ni Scott yakanguriye yes ndakanywa niba nshatse gutwenga I smile niba nshatse kwiruka I run rero ukuntu je mbaho rero sinita ku bintu abantu ko baza kubona ibintu je nita ahubwo ko mba nakoze ibintu nkuko nategeza ko bikora nkabikora umutima wanje nkumva nemeje umutima wanje ikintu ngwana no kwemeza nemeza umutima wanje cyane ko abantu ntibemera bro nakina kimushobora gukora abantu ngo bemere oje nta kintu naje ziragerageje yaranze jerezi je no bishobora kuvuga ngo jewe rero ibintu byose uko byagiye bigenda it was part of life yari one of some episodes of my life so but life goes on hari ama episode menshi akiza sure cyane nico gituma rero je simfata time cyane on ku bintu byahise no mbere yes uraza kunyuma tuza kubigaho gatonya kwa muri misike nkundu tuntu tudusakuta sakubuke buke ariko ntacu tuza kubigaho gatonya aho kandi kamandanye ngaho nyene hari ibintu nabonye ku mastati yawe byoshe yego haba ari twebwe mwami haleluya dufashe gatonya Libera abantu bashobora muzi abantu bashobora mukunda mugabo ntibazi Libera wariwe bidufashe kugira ngo dushobore kumenya Liberty abantu bashobora gukunda cyane gose from munaje kuri amasinema yawe abona yuko ufise abantu ibihumbi n'ibihumbi bakunda ibikorwa vy'iwawe ariko tumenye Liberty biciye muri ino stat uraza ngo dusigurira ntaco none se iyo statistique biki abantu barayita Mr. T uri kumwe uri ahantu hari ibintu bisa neza turaza kubereka iyi foto aho hano bisa neza ariko akantu mona kure akantu ka 5 yes ubona ko ari fete nziza indi foto nayo ni Liberty ko n'umuryango wagutse sinzi ko ari muri cinema sinzi ko ari abajyango b'amaraso dufashe gatonya
mbo rero kugira ngo nimbara bagukeze kuko uriko uvuga ati Imana vuga makoze ibitangaza kamwe mfuke n'abantu tugukeza mbo oya ntabwo ari ibintu byahatari ni ibintu n'abandi bose babamwo ariko biba bikomeye ku muntu personnellement biba bikomeye ku muntu bikoze rero je wanashaka Franike kugira umenye nawe twobana imyaka 5 ntashatse kumenya ntiwomenya nongaho ibintu ngira mvuge se kugira mu menye biraza kubagora ariko akantu gato yes ari akantu baza kumenya kubera ko bibajije wari umunsi mukuru wo muri famille tu wo muri famille me and my family ngira umuryango je ntabwo umuryango wanje ari umuryango wa cinema no ngira umuryango okwitsitso ari wacu ngozi wakera mfise inshuti abari inshuti we uratandukanya burya umugenzi n'inshuti yes umugenzi nkuwe uri umugenzi Scott n'umugenzi everyone n'abagenzi birasanzwe inshuti rero n'umugenzi wabonye mu magogo umugenzi aba hari mu bibazo uwo ni wari inshuti ko tugira abagenzi benshi baba bahari tunezerewe gose tuko turachillinga turi mu blague bimeze fresh baba abagenzi abajam mugabo inshuti ni babandi bakenya ubona iyo bikomeye iyo bigoye rero je mu buzima rero ndabitandukanya ubwo gwari urubanza go muri famille yanje natumiye mu inshuti wabonye ko atari na benshi cyane mugabo inshuti nibisaba kari buziba nyinshi kugira ngo tuvuga ati wow congratulations ari habaye iki ai habaye nakoze ubukwe ukataratse ko bwabaye ntaho bashatse kubitiriganya gatonyo ku oya satani we warahaguruka mzee arahaguruka ibintu mwe n'ivyo ikintu Imana ishigikiye satani ntabagishigikiye niko bimeze canshana urugo ibintu byose nuvuga ngo ukabuzi neza kuri kurakora ikintu Imana ishigikiye menya neza ko satani nawe atagishigikiye kandi akuriko mbiri mwamuri kumwe ivyo bintu bisanzwe rero so wari umwanya rero gushimira Imana ko nyuma y'imyaka 5 ndi nkoze mariage nkiri mu muhamagaro nkiri muri engagement wari umunsi wo gushimira Imana ko yatugiriye neza imyaka 5 mubana mu rugo ni ibintu bikomeye cyane kubera ko ari umuntu amara ukwezi kumwe amezi 2 kabingorane tuma tusi naheze abantu bagiye canke mukanayimara ariko mutanezerewe nari zanduru ariko mu myaka 5 hari ibintu byinshi wahuye navyo byaguciye intege hari ibintu biba mu hagati y'umugabo n'umugore serugo n'umuvyeyi mu rugo kandi je ko nta mugore fise la fois prochaine uzobibona je ntabwo fise umugore mbana n'inshuti yanje nta mugore ufise oya Franike arakwihakanye oya nshatse kwikoresha imvugo isobanura ikintu ntabwo jewe umuntu tubana ndamufata nk'umugore uzi ko je nakoze mariage imyaka maze ndi mariye ari mike ko myaka uwo muntu twamaze dukundana nivyo ne kuva 2013 kugera 2024 hazi imyaka ingahe si 10 mwamenye mi 2013 niho twatanguye ikintu kijana relationship 11 imyaka 6 mukundana imyaka 5 muri mu rugo wow long time ubwo ntabwo je ntabwo ari umugore man she's ni inshuti je mbana n'inshuti to mbana n'inshuti yanje mba numva je sinigera mba numva wewe Franike misi umugore oya ni ya nshuti ya kera twibanira ya nshuti ya kera wow biraryoshe mufite n'umwana mwiza yes mufite imfura nziza vraiment eba ni kibaju ariko Imana yakoze ibintu byinshi byiza no kubishimira ko ivyo byo nta n'ubuhinga man urumva nico gituma iyo hageze igihe iyo umuntu umaze guca mu bintu byinshi nkanje agiye ufata akantu kavuga ati reka mpe raporo Imana bwire ati Imana uya warakoze ndazirikana ndazirikana warakoze reka ndaguhebera umunsi umwe ndagutazira yego vura rero cyane umwaka wa 2024 tuko turagenda tugira dushikire igice cy'umwaka
ahabona ko azobasigaye andi mezi 6 gusa kugira ngo ushobore gusozera umwaka ibintu vyinshi umuntu yashize aba yarashize imbere Imana ndetse ama projet menshi agiye atandukanye utugeze mu cece umwaka imigambi yawe imeze gute ni kiye kintu mbega uri kwateganya nka Nsoro bon nka Liberi tuzi the really boy ni kiye kintu akadutegekaniriza bimeze gute kugira mu kintu gice cy'umwaka umusaruro mbega umeze gute Mbo ivyo ntegekanya byo ni byinshi je mfise imigambi myinshi mfise n'ubwoba ko nzonava no kwino sintayikoze yose kuko umugabo Fanny imigambi rero jewe nta kindi ntegura atari gutera imbere muri career gukomeza ntuma career yanje ishobora kumuvinga ku yindi ntambwe cyane ibikorwa bitari bya bindi bimwe nakora before ngerageze gupushinga to things to the other stage hama ndafite byinshi first of all nkurabona ko nambaye ikintu cyanditse ko Dare Telecom nkungayi ni company yanje nayo ikomeye yuwawe ngo sinema ntiriha wowe gute Dare Telecom gwifranike ruroshe kubesha oya no gukunda oya tugitwiganire byifashe gute oya ni n'abapartenaire partenaire ni company nziza turiko turakorana ibintu byinshi na projet igomba gusohoka vuba cyane ni projet dufise ko production tugira dukorana ibintu bikomeye cyane kuvuga ngo iki naco nzokivugako ni imwe mu mishinga hama projet la fois passée natanze film yitwa Behind the Smile nize neza ko abantu bayibonye aga trailer na film yose nagira sohotse already already iri kuri YouTube abantu bagende bayirabe enjoying ni full movie iraryoshe ni film vraiment imeze neza again fise n'indi projet yitwa Fer Rouge ngomba kugira lancement peut-être mu matariki ya le 15 juin shora kuzokirwa premiering bya yitwa Fer Rouge zoba ari série drama NSORO the hero turashayibandanya so many things academy turiko turaramura abantu benshi turiko turamura abanyempano benshi vuba cyane zobatura n'abahereza hano mu bereka abantu you know I have so many things to do sinajya ndakoresha yes imbere ko ninza kwinjira muri academy reka mbanze nze kuri filme usanzwe ukina filme zitandukanye ni filme zitari zo ngaha mu Burundi target yawe ni ivyumviro bikura hehe afite uraturengera ati wow ibi bintu ni vyahehe natwo ko nabashi bakunda kuraba filme zawe bavuga ati izo nizo filme tuba dukeneye ivyumviro biva hehe kwanza solo mega yes ariko basi hari kindi kintu kiri muri solo tutazi ni kiye kintu bo actually jewe ndi mengura umusirikare ya jewe ntarakana for sure murakura achuvuga ati mujama kweli none ngubibaza ngo haratuntu nkunda kubona tutumimza ati baguhaye Michael Scofield akaguha na bacteria tuzi ati ninde wohamagara aze kukugombora ahantu ho buri bakunyuruje ngamo buri twa umuntu wese yovuga ati hamagara riba the superhero actually Nsoro yoyo nayikoze mu buryo bw'ama movies aba superhero movies urabona Spider-Man muri America hari Spider-Man muri Korea hari habitwa ba Hong Ji-dong muri mu Bushinwa hari habitwa ba Chen Zhen abitwa babita ariyo nundi yitwa Isapel mu superhero his name is Wong Fei-hong tukatuza muri America hariyo ba Spider-Man Batman American what sinzi ibintu bya guco which means jewe nashatse gukora ikintu kimeze nka icone y'igihugu ese nakuntu no ngaha mu Burundi kora amateka hari haba superheroes benshi bagiye bahaba ako twige ntidushaka kudekuvura ntidushaka gusoma ngo tuzane to reviving amateka y'igihugu rero nico bituma nzana une histoire iri basée sur le caractère witwa Nsoro Jabwe and Ntwero de l'histoire hano benshi batazi histoire benshi ntibayizi ariko ndaze ko Nsoro barabizi ko bacavuga ngo kunyika nka Nsoro things like that so then cyane kizana gifise character yo kugira ngo nshobore gupresenta umusuperhero niba bariko baravuga ngo mu Burundi hariho movie iri muri character ya superhero films nyene ibihari tu represent ntitugume dukora ama film amwe so rero jewe ingene nkoze ndi innovative jewe buri gihe namandaba ni kihe kintu kitariko kirakogwa nshoboye gukora kiba arico nikorera na movie jewe when I niriko narika movie I always think
nubwo ngo ngira nandike ya film iri pareil n'izindi what else can I change what else can I bring to make it a difference you see ni kuvuga ngo rero that's my fact je mu vision zose nkora ama projects yose nkora ndanga kugira copy coller even if I copy I try to innovate ndagereza innovating under the copy that I've made I have to put some kind of creativity na innovation nico gituma rero niva hehe creativity va mu mutwe innovation iva mu mutwe nawe uri innova nawe bitandukanye ugereze kuraba behind this man ukaraba nsoro urabona yuko ari ibintu sivyo ngaha mu Burundi ajya amashamba vahe harukuru en fait twanka kudécouvre turashaka koroherwa turashaka kuma mu mazu turashaka non tu sais quoi le film il faut faire voyager l'audience il faut faire voyager l'audience you have to make them travel you know uko uhindura view niko uri kurahindura view y'umuntu ari kararaba movie uko ushiramo action niko ushiramo attention ku muntu ari kararaba so uko ushiramo ibintu donc abantu kenshi ni bakunda kwita kuri le style y'imyandikire ko movie it's all about writing rero uko movie yanditse niko ibigaragara rero no kuba movie yanditse muri style y'ibimenya neza yuko uzosohoka muri iyo style rero je ngerageza kubivanganya nkakora ibintu nkiyumvira audience yanje ikeneye iki ndayiserve iki beka arivyo ndabahereza tuje kuri academy gato academy ni ikintu twabonye cyabemo amatati menshi academy twamenye niyo academy hari no munsi academy twamenye mbega yahereye he academy hari no munsi ni yihe bitandukaniye he academy ni nka Bibiliya ntirahinduka BFA ni nka Bible rero uzi BFA Burundi Film Academy zingahe bon ni imwe mu gihugu na nindi zona haba kubera ko iranditse mu mategeko nta nuzoyiditirira rero ingene vyaheze nuko twari tuyizi twatuzi ko BFA ari ya Fanny Lavin na NSORO bon nari bene sorry ngumangaruka kuri NSORO kubera ko film ya NSORO vraiment ebana ndakunda cyane hagati ya Fanny Lavin hamwe na Libat bwa mu nyuma tuza kumva imishamirano hagati yabo inyuma tuza impapuro zanze kunuku kuri nukuhe koko NSORO atigeze avuga Liberi atigeze avuga kumbura no munsi BFA yuno munsi naravuze nibijyanyana oya ivyo wibiki dufashe kugira ngo tuce tumenya BFA yuno munsi itandukanye na BFA yari hariyo kiri yagi target ni vision mbega iracari ya yindi nabikubari BFA nigeze hinduka BFA ni societe y'uwanje kandi yamye ari y'uwanje nanone munsi iracari y'uwanje les objectifs ziracari zazindi aho gitera ikura kubera ko hari n'ibindi project batugomba kurunninga zirenzeko kuko je umwubatsi Franik je umwubatsi Jesse je n'umwana y'uwanje umusi yadubuye azobagowe aduye mu ishuri kubera yes ndabikunda wowe ugeze dubuye mu ishuri nta n'umusi warimo oya tureke ahubwo simvuge ngo ni n'amahirwe byabayeho numva nto bisiporta c'est vrai Jesse no sporta kuguma hahandi Jero muzima bwanje ndavance mwanya wose ngomba kwavansa ngomba kupushinga ibintu ngomba kwavansa nero gituma rero the BFA cyangwa Burundi Film Academy ntabwo ikiri aho yari iri before iyo no shanda nayiheba no cangira nka nayifutisha kubera Jesse nkunda ibintu bitavansa ibintu bidahinduka ibintu bidatera imbere rero keshi rero ni ibi nkumva ndakuvuga ntabwo ico kibazo cawe ndacishura muri ubu buryo Burundi Film Academy yo mu ntango ntabwo ari yo yuno munsi ni ya yindi nyene kwizina ariko muri growth gukura kwayo ntabwo ari ya yindi uyarateye imbere yarateye indi ntambwe par rapport yuko yari before bon ni BFA canke academy yari maze igihe umengiri hahandi ako no munsi naho umengo na academy yamaze yaciye yaguka inyuma yaho hari ivyadidanutse ndashaka udufashe kugira udutandukanirize iyo no munsi ni yakira gihe imibereho kugira ngo nano shobora kwizera ati BFA yuno munsi the super okay kiriya gihe hari promotion imwe tutumaze kuramura promotion imwe now turi kuri promotion ya kane something changed kage twadufite abamambre oui mais c'est sûr kubera ikiri no munsi binyaruka bitandukanye na kiriya gihe
kuko no munsi uramaze gusohora banga babiri batatu maze gusohora promotion zitatu ya kaniri kirakora already yes umaze gusohora promotion zitatu ariko mamambre barenga 120 aha hariho iyakiriye gihe yari mu gihe kinini nyene maze gusohora promotion imwe why si wewe wari hejuru si watanga wavuga ati okay bigenda uko please ngira ndakubaze ngira ndakwishurire mu migani ngira ndakwishurire mu migani uramaze kuja mu modoka n'ubu niyo yaje modoka itwara abantu bangahe itwara umuntu umwe twara umuntu suppose ko convoyeur nawe yashatse gucaja kuri vora bose bakagwanira ku ivora imodoka yogenda mwava mugira na accident mwava mugira na accident which means ku bantu batumva ikirundi canke imigani ku bantu batumva imigani imodoka iravansa neza iri kitwara umushoferi umwe kandi azi gutwara iyo modoka bisigura yuko umushoferi na convoyeur bose bogwanira ku ivora Ibei n'umushoferi Fanny Lavine n'umukonvoyeur hama convoyeur n'umushoferi bashaka kugwanira kuri vora ndakorohereza yego bon dufashe kugira ngo telecommande yawe kanda next yes merci beaucoup ariko nibaza ko ukuri bavyonze next yes nahejeje ukuri bakumvise uko biri kose kandi nibaza yuko ibiriko biraba byo ntugira ngo dushobore gufasha no musi filme yacu ndundi kugeza kuri uno musi ariko kandi mbega urugezo filme ndundi igeze kuri uno musi nigwe rigezo we nka Liberty wari wifuze bivaye na vision ya oya kweri sinokoresha ni icyambere ndishimira achievements ndishimira aho bigeze kuko twarigeze kuba tutari no kuri ibi turashima ndashima muri rusange ariko mbona ibikorwa biracakenewe ari byinshi cyane yacakenewe ari byinshi cyane hari imigambi itarakorwa kubera ko turakora mu movies tugasohora ama produit ntabwo ibyo bintu bizotuma dutera imbere ntabwo gukora ama film ari byo bizotuma dutera imbere no harigeze kuba hari igihe mu Burundi harigeze kubaho igihe ibijumbu bavyita ngo ni ngorane uravyibuka icyo gihe ibijumbu vyareze birakunda ko ku buryo ahantu hose ugiye baba bafise ikibazo byomvira mu nzu gute urumva ko ibijumbu byari bihari ariko ntivyatumye nta kintu kimwe vyatumariye kubera ko ata systeme de production bari bafise kugira ngo bashobore kubikipinga much time more longer kuvuga ngo iyo kijya gihe hajya haza kuba hari ibyo bijumbu byinshi iyo haza kuba hari un système yo kubitransforma bakabibika en poudre bakabikoramo ibindi bintu iyo productivity y'ibyo bijumba byinshi byari guca bigirira akamaro uno munsi kuko uno munsi ntabi hari muzebira nazimye urasubira ubwenge n'ingorane ahubwo ubu byitwa ingorane kuboneka you see kuboneka n'ingorane kabisa this is ikintu nca nkwereka nti ntabwo gukora ama movies bizotuma dutera imbere bizohava biba nk'ingorane tuzikora ari nyinshi cyane ariko tutapanze systeme ya productivity yazo ya transformation yazo systeme ya distribution yazo isoko nubundi bizorangira tuzikoze dushimiwe tubaye abastar ariko cash we don't touch uno musi benshi bari kwakorera fame uno musi benshi bari kwakorera kugira ngo aje muri villa na umushengerera abisho ariko barabikora just kugira baronka aba diaspora baba amafaranga no babarongore abana abandi barongogwe tu vois donc turi mu bintu byo gusabiriza tu rero birashaka ko ibintu nta mu diaspora none garibe none oya barabaye bavyumva nta mu diaspora I even say this when you are being supported reka nkubwire support simbi ako kumenyera support ni bibi Jen supportinga je urabona nk'umpa ibihumbi like umbwiye umpe miliyoni 100 izo miliyoni 100 mu kuzima uzozura ampa 10 gake ce nandikigwa amafaranga uzozura ampa ku kwezi je nifuna kubwira ntizana makuru mpa 10 ariko ubuzingabiye tuvaneko izi ndazemvestise mu ndazidandaze ndazivyaza umusaruro nce mba independent nuvuga ngo rero support nziza n'umuntu agufashije ugacukora umugambi ufise akamaro apana kuba auto dependent
eregama subirume n'ubundi gica kiba slavery ikiba esclavage nanje ca nkontrol ubwonko bwawe ni hahandi uzobona abantu bakoze filime mbi wowe ukaja vuga ngo abajama ngo ariko bakora filime mbi oya waba uwo bacakariye babwiye bakora ivyo yusi ndiko ndakoresha terme nini cyane kuko jewe byarandampiye bino bintu bigomba guhinduka urumva hari umuntu azakubwira nti bana nshaka ndibuka hari abantu benshi azabambwira numva ngo nashaka je ngo ndafise ngo ubuzima bwanje ngo ndashaka uzonkorere ngo filime guca ukabona ubuzima bwanje ngo do preference ngo uzoca ushiramo ngo nanaka no je iteka nakubwira nti no stop urananzuzuguye uyu wagomba kuba umwuga jewe nkora ibyo nshaka nkabidandaza uko nshaka cyangwa kamecumvira habo nkagura icyumviro cyawe nshaka ariko utaza ku control most of the times rero nibindi ko ndakubarira ntabwo kuzikora ari byo biduteza imbere ariko harakenewe ubundi bwonko n'ibindi vyumviro n'andi ma entreprise n'ibindi migambi yo kugira ngo dushobore kugira transformation za filime zacu ntizizoba ingorane kuko ibijumbu byabaye ingora byarabaye ingora nico gituma nkubwira nti mfatiye aho nifuza ko movie igera ntabwo turi no muri endizième ntabwo turi pardon muri endizième ntabwo turagera kuri 10% ntiturashe haburiki kubera ko tugiye kuraba ikibura tuza gusanga ari mu bantu 10 umwe ari wagifise 9 bakaba hari ivyo bibereyemo bizohinduka gute bakeje nje ndabwira ati bake cyane nibo bumva bino bintu ariko igihe kiraje ngo bose burya bavyumve kubera ko hari igihe ibintu utabuvyumva bitewe n'ubwonko bwawe aho bugera erega abantu bose ntibagomba kuyumvira kumwe Rocky Kimomo mu Rwanda niwe yigeze kuba amanaginga mu iririmbyi ndamwamaze naho atampemvye ari bitu gufasha umuntu si rero ubu pacangwa aragira igihe ara kwa kundi warafashije umuntu aja kuri social media muvuga nabi amuvuga nabi sana avuga nabi Rocky kandi ramufashije mu bimaro kiniwe yumva umenga afise ishavu nawe ko yogira ishavuga ashari yumvirana ariko erega no muhungu ifo ko ndamutahura burya ndamutse mvuze yo hitabona ko tungana kuko rero tutangana ivyumviro byo ari bike bigarukira kukuja kuvuga kuri social media cerekana icecekera nzoba ndamurushije ubwenge were yakoresheje system yo gutahura umuntu ibi bintu ndiko ndavuga bikenewe hari abariko barakora ino filime batazi ko babikeneye barabikeneye ariko ntibazi ko ari byo bakeneye umva barakeneye amahera barakeneye gutera imbere barakeneye kure umva femme ntaco barashobora kuyironka yo ngaha nyene yo muri lokale ironke lokale ngaha mu Burundi sibyo ariko nta mu Nigeria kuzi nta mu South Africa kuzi no muntu ari muri South Africa kuzi no Murundi ariyo ntabwo ari umuntu wimvukira mu South Africa nta munyamahanga kuzi you get abakuzi n'abanyarwanda gusa Haya no hino mvuga ikirundi bakakumva ivyo byose barazi ko barabikeneye muga ntibazi twobishika ko gute that is the problem rero ndumwe mu bantu bashobora ko babona how byokunda sivyo je ndayibona mbega abakinyi basinema nari mukiye kuja hamwe kugira ngo mukore urunani rw'intamenwa sinzi Liberi na Aberi Liberi na Fanny na Aroni na Fanny na ba Joakimu aba bose bakina ba Dodo bandi bose bakina kugira ngo mugire urunani rw'intamenwa kugira ngo filme ndundi ejo shanka hirya yejo izobe ku rundi rugezo kibazo ntikira kiri ubwonko ni bumwe ese la vision imwe ese reka hari imvugo kera bakunda gukoresha kare bavuga ngo iminwe iryoha inyuranye byo guhana bavuga kandi ngo batanganya amatako nibogera hamwe iyo migani wamenga nukwereka nugutandukanya abantu ariko iyo migani yakwereka ko abantu burya batandukanye if you don't have the same mindset you cannot work the same way rero abo bana ahubwo ikintu bakeneye su kuvuga ngo urunani kumva ko babikeneye d'abord bakabanza bakagira conscience y'ico bakeneye kubera ko murashobora kuba muri kumwe n'abantu mwese mutarabona ico mukeneye urana nk'umudaga karorero turi muri nko muri bus bamaze kubona ko bus mutorurukira hamwe
mwese mwavuye ariko hamwe mwuriye mutavuganye mwese umwe wese ahagiye yeah kugira ngo mushikire hamwe nuko mwabanza imbere y'ukurira umwe wese agati tugiye he ni mucarama nawe abo bose bagiye mucarama abantu baza kururukira hamwe yeah mugani binjira down muri bus bose badafise destination zimwe nubundi ntibazoshikana iyo bus ntibaza gushika hamwe ucu hagarara ngaho yagacavamwo nuri yagacavamwo ahise temo ma convoyer na chauffeur niyo bisigarana none bazotandukana uko style uko biri kose none gusobanura ari gikuru nukubanza kugira meme destination twese dushaka gushika kuki ico rero bataracumva cyangwa ngo bacumve bisi nishobora kudushikana hamwe iyo bisi twatugiyemwo twoyijamwo ariko mu minota 5 wosanga umwari karivira mwari pahari ya data ahise mu masa pass byiza rero nuko abantu boja muri bisi bafise hakubona bisi irimwe abantu benshi badafise destination of mona taxi abantu batereraniye ariko bose bagashika hamwe iyo irashika barashika kuri destination Musoje migani myinshi please dufashe n'umusuri migani myinshi n'umusoje migani myinshi dufashe nimero 2024 Fanny uri kurabona handi hantu kure kumbura muri kumata ariko barabona ico libera agira fashe abandi niki kugira ngo nimba koko muri ukunda filme ndundi kugira ngo ejizo yageze hani tuyibone muri kuri Netflix tuyibone no kuzindi mbuga zitandukanye platform zitandukanye zindaza amasinema hakenewe tuzobona libere wenyine azoshika wenyine ntivyo kunda ntivyo shoboka ntibishoboka cyane wa muryango wawe gusa oya umuryango wanje webere mu bindi oya ndavuga Film Academy Film Academy ni kimwe mu muri bo kuko ico ni societe irimwe abamambri yo urumva ni kimwe muri byinshi abandi rero batari muri societe yaho si ndiko ndavuga mbasha n'ivya societe ndiko ndavuga kuvuga gw'igihugu nivyo so ni binyene nkumba ariko ndakora kiganiro ndiko ndagikora si zoraza kucumva hey we need turakeneye ibindi bintu vya danger turakeneye ibindi bintu birenze gukora amafilm turakeneye ibindi bintu birenza abafana turakeneye izindi projet zirenza abafana burya nkaho mba mpejeje kuko abarundi baragoye kubwira if you try to talk much hari urusanga umuntu atacumvise mugabo banza identify wewe uri umukinyi wa filme hano uri umu investor muri movie identify ese urahagijwe n'ibihari urahagijwe wumva uri satisfait wumva warakwije abantu bumva rero ko batarakwitsa nzoba rendezvous yuko bonana tuzobonana hanyuma tuyage ivyubaka muri filme ndundi nguma ndaza kugaruka muri filme nubundi muri filme ndundi haravuzwemwo amarozi menshi haravuzwemwo amashano menshi urabizi havuzwemwo ibintu byinshi mbega koko nikiye kintu kizi umuntu ashobora gukura muri filme atari abansi bamenyanye n'abakunzi mugabo mu nyuma bakazoba abansi tubwira nico wita nta mwansi abaho iteka nta n'umukunzi abaho iteka buriya ni question du temps ni question d'intérêt ubu n'umunsi urabona ko turiko turavugana ejo burya twaba abansi je na bitewe na intérêt duhuriye ko n'ibintu tugiye guhurirako tukankana hama kagira igihe duhuriye ku zindi nyungu turashira rugakundana cyo gituma kuza mwabino ibi bintu no kuba mu public figure d'abord uri umuntu abantu baraba uri umuntu abantu bose bagomba kugira ko commentaire kiyo cha jamii sawa mu Giswahili nuko bakivuga ntumbwire ngo nagisubiremo akanyengozi je ni karamba ibi rero ugomba kubyitega you have to be ready kubera ko je ndakuravye ntabwo abakobwa dukunda ari bamwe mwese abuntu ujya ari mwiza undi akaba ari mwiza guca sobanura neza ko imbono zacu zashobora guhura nawe rero kugira ko commentaire negative mba numva je nta commentaire nigira ndaba na commentaire z'amafilme sindaba na commentaire z'ibiganiro sinda na kimwe je ndaba ku commentaire ndazizi oya ndaziratera intege je nta commentaire intera intege Frank uze ndagusobanurira ikintu kintera intege urakizi nuko umutima wanje nawe meje mbega umutima uzowemeza igihe abantu batapreciatinze oya nkwereke ikintu gihari Donnie uramuzi akora ama movies ya action muri Hong Kong he's the one who said comment y'umuntu
idepanda naho yarari n'ivyo yararimo na situation arimo arahadicanga arashonje bari abantu badukomantingira bakomentinga ntituba tuzi ahantu bari ntituba tuzi na mundu barimo hari n'umuntu azavuga ati nkibi ni filime mwazanye yarayabuze umuntu sivyo aguye kuri ntuzenya comment you see comment iza kuzibuko wena no wacuvuga nti movie yanje nimbi uza kuri wrong kubera ko umuntu yagiye kugira commentaire ntuzi situation yarimo cyangwa umuntu disi musheri wahejeje kumwandikira ka message keza akaraba ga filime kabari mu rukundo biraryoshe yo aravya ga filime kawe ntiyita na micro yari irimwo barayifilimye no mu cameraman baramufilimye ivyo ntiyabiravye yo big up sani zinizo filime arakubesha you know jero nisinitaho cyane ibintu mwe nivyo nitaho kumenya ati Liberty wewe wari washatse gukora iki before ese cyo washatse gukora wagikoze ivyo rero bizoca biguca intege iyo film itaronse nk'ama views ego ya film yanje ntibayiraba okay it's not problem hari gihe produit yawe ari nziza ahubwo yabuza abantu bayiraba sukuvuga ngo movies yawe nimbe cyangwa sanga movie wanashaka abantu bose ntibanayikunze mugabo gasanga ufite ama views menshi nta n'ubuhinga bwatarimwe mgasanga isumwe ntabwo byo byose bizawe kubwira ngo yes I'm the best no jewe ndi fixa hama objectif shaka gukora iki kintu ndagikoze nkumva umutima wanje urishimiye ikintu nakoze yeah man I did ejo nshapanga ati I want to do something more ejo nshaka gukora ikintu more je nta muntu mujya ndaba mu gukora ibintu byanje wapi ndabwira abantu ndaba hari abantu babiri ubunsigaye nkonsiruta reka ndakubwira ibanga cyane naje ndakora movies ndeditinga nkagira iki keshi movies nyinshi zikunda gusohoka nje zikorera nje nkora montage ndazeditingira at home most of the times ndazeditinga with my kid with my wife really iyo mejije ku editinga ndayishira muri ecran primary sala ngira okay let's watch the film when they appreciate iyo mbonye bayinezerera movie nakoze that's enough for me bafise ubuhinga bungana gute bwo kwemeza ko ikintu ari cyiza no kari wonda bikorera mwema kabafana babura duhenda ukora umuryango wa ntukora twiwa hari ikintu tumva nibo abantu batombesha really nibo ego kutakoresha bitahura ariko mbega bafise ubushobozi bungana gute bwo kumenya ko ikintu ari cyiza look umufundi ni jewe sivyo nuko ndashaka kuvyumva umufundi ni jewe sivyo mba nabikoze mbanzi neza je kari vyiza mba nayibonye ivyo nshaka gukora ko ari vyiza but when I present them nkabona bari happy bari proud you did something great iyo niyo commentaire ya mbere je nkunda that is motivating kuko nimbere yuko ndabitangura bino bintu abo bantu bari bahari kandi bansupporting atanu umufana numwe ngira mutatangura no kunyizera ngo nze hano mu binyamakuru bo barangiriye icizere say you can do it ups and downs you can do it keep fighting. Today when I make a film, I put it there and then they say, wow, it's a nice one. Kenshi nabo banambwiza ukuri kara kantu wakabonye guca. Imbona ukon and say this will be okay. Niyo ndiko ndavuga na synopsis, ndakunda kuvuga ama synopsis when I'm home. Get the next movie iza kubimeza uko. They say, wow, twumva dushaka kuraba that film. Uretse ngafise n'umwana wewe rero n'umufana wanje bitebwo. Yeah, I said, Papa, what is the film? Show me your film. Wow. Cause umva bana papa abantu ze bamye bavuga ngo kina filme neza, you know. I just say wow, that is what motivates me. Nico bituma rege sinkorera cyane kuri narusa ama views make narusa ama views menshi bakomanse neza bakomanse nabi no. Bazokwama ivyo bintu zokwa mu bisanga mu buri gihe. Mbega ama views ni gorubwizo gw'ibikogwa vyiza. Wapi? Akano dusana ho shafise ama views menshi ku ma filme ya. Wapi kweri? Ama views ntabwo ari ico kintu cerekana ko wakoze ikintu ciza. Kanda gwa karorero. Hano twicaye. Habaye hari inzahabu urabizi. None biratuma intabe kitagoma ari inzahabu. Iguma ari inzahabu. Kugeza igihe abantu baje bakabona iyo nzahabu. Iba ari inzahabu rero abantu batarabona. Urabona nkuba dufashe argent tukayimena ngaha. Musi hari inzahabu. Abantu bose botora argent. Sivyo kubera niyo babonye. Yabashikiriye arjira ahantu abantu babona mugabo muzi ari ikintu gifisa agaciro mugabo nta wakibonye no ushobora gukora movie gasanga ni nziza mugabo kubera ko peut-être aronse promotion nini abantu batayibonye ni nkinza habira ahantu one day igihe uzokora one film iri hit people will come back to watch yari izindi filme yakinye turabizo zindi filme yakinye basanga na ya filme yawe wakoze mu myaka yahera iratangiye kuduza ama views
niko jere mbona ibintu muri quality sinigera mbeshwa n'utu tuntu kuko umutima wawe wenyene murumvikana filme nziza urazizi nagize n'amahirwe bya cinematography naravyize I know when nakoze ikintu ciza kandi ndazi nigiye nakoze ikintu kibi that's where I just do my staging mvuga ati today nakoze iki ejo nshaka kugira iki nitaye ngo bakifashe bate harimo commentaire amwe nshobora guconsidera yaba professionnel apana yaba fan yaba professionnel ako nufata nk'aka movie nkagakupita nk'umuntu nzi kari umupro yati ndabira kano kantu bro kambira ati man sound sinziza hari abantu bitwa Brian Smith ariya bande nabandi ntavuze amazina yati ndabira image yibona gute abo ivyo bambwiye biba biri ivyo kuko n'aba professionnel gisigaye campereza abantu bakirabira yes but dusoze ingendo cyacu what the next project ufise muri kino gihe kumbure abantu bavuga ati turindire rero Libat uyu mwaka tugiye gusozera 2024 project zawe nizi target zawe nizi ngo target ya mbere ni cyo tuzana kuri academy nawe nyine tugiye target yayo kugira ngo dushobore kugira yes icambere ni kubandanya d'abord mpereza abantu ibintu nabamenyereje amamfilm ibyo birahari nabwiye ko ngomba kurekura Ferouge hariho na projet yitwa Behind the Smile bakomeze bayiraba iri kuri channel yitwa Burundi Star TV that's right hana yebo bazatubwira igitumiri kuri Burundi Star TV ni platform yanje indi YouTube ndiko ndamenyereza ifise undi mugambi izoca ikora ubundi je platform iri official ni ntuze ibasanzwe bazi NSORO Real Boy Films iyo niyo bazi kuri YouTube but rero kwera ko tugenda ducreate ama project ukuntu hirya no hino kari muri strategy kugira ngo habe hariho ahandi hantu hagomba kuzaharaca ibikorwa runaka bimeze ukuntu no ngaha hacibi kugira ngo ntituvanganye ibintu uzingo ni mibange ucumuvanga ezi bol bisaba ko ibintu byose bija ahantu hamwe hafite amafaranga menshi muri cinema gusa muri aba bashigikira mu bashigikire cyane gusa amafaranga yo barayafisa yo kubaho ibujumbura nayo kugura igitoro ayo urumva Imana hari kuntu yasesa ikavuga ati namwe baho ariko we are not satisfied nk'abantu bose umuntu ntiyigera bari satisfied tukuma dupushinga ibintu bibe byiza so iyo filme rero bayirabe Behind the Smile ya kabiri iriko ni filme nziza cyane and then bitegerero all the things ama movies meza cyane aro nka movie ubusino bibabarira men abo movie y'igisirikare tugomba kurekura yitwa Divorce ya kabiri nazo nyine zizoba lance umunsi umwe na Ferouge bavyitege tuzobatumira niho muzoba muri tugomba kuzi premieringa nibaza kari ibintu bizonezera abantu hamba rero yivyo yamakuru kora mu movies hari nandi ma project uko turagerageza gukorana n'abantu bavyumva kandi babishoboye kugira ngo turabe ko bino bintu vyoja ku yindi level twibira kabanga gatonya kwanza kuri iyo project nizishasha kugira tumenye yuko bari bati bakora ama movies gusa bega ibindi bintu haya ku ruhande bizana amafaranga cyangwa bituma ajya ama video tuyabona kuko nibaza ko niwe wikorera ariko harabashigikira icyo novuga ntakivuze mu izina cyane kubera ko project is a project kuko ushobora kuvuga project on the name ukawiyimye power ukawiyimye value mu gihe cha launch yayo which means the project ico gusonobwira abakinyi ba film muri rusangi open your eyes nimufungura amaso turakeneye gukora ibindi bintu niko kijambo no babwira ivyo byose bizoba bibona ariko nimugurura amaso turakeneye gukora ibindi bintu gukora amafilme gusa ntibizoteza imbere turakeneye gukora n'ibindi bintu bituma turonka amafaranga dukire Telecom n'amafaranga yose bisabuhezagira abandi we do there is something will happen hari ibintu bizoba very soon nibaza neza ko bitazoba mwibanga ibintu bizoba byamenyekanye everywhere so nizera neza ko bizogenda neza imbere ni heza yes Libat kanda gushimisha cyane gose akoze cyane